Bapfasoni nongeye kubaramutsa aho muri hose, amahoro y'Uwiteka abane namwe. Uno munsi nje kugira ngo tuvugane ku kibazo kimwe gusa. Wewe nk'umuvyeyi wibarutse ugaheka, uri umuvyeyi, Imana yaraguteye iteka, uri umuvyeyi. Uno munsi nshatse kuvugana namwe umuvyeyi nkanje wibarutse ugaheka, ukonsa, ukamenya ivyiza vy'ikibondo. Uno munsi ngomba tuvugane, uriko urigisha iki abana bawe, canke uriko uratanga akarorero gaki ku bana bawe? Ngomba ndaguhe ikintu kimwe kikwereka yuko twebwe abavyeyi, egome ubuzima bw'abana bacu buri mu maboko y'uwabaremye, ariko mu kindi gihe naco abana bacu bari mu maboko y'iwacu, kuko Imana yabaduhaye kugira ngo tubarere, tubatoze indero nziza, tubigishe no kubahanura. Uno munsi mfise ikintu no kubwira nk'igishinga naye kikwereka yuko abana bacu baturabirako. Nimba nkora ibyiza biramukorako, nimba nkora ibibi bikamukorako. Ndi uwo ndi uno munsi kubera yuko abavyeyi, uri wewe uno munsi kubera abavyeyi. Icambere, nari mfise amavuta. Ayo mavuta narayaguze muri shop canke mw'isoko, maze ndayisiga. Hanyuma umwana, ayo mavuta nkija kuyagura, narababwiye ati uwo muntu ajejwe ishopu, ndamubwira ati jewe ngoma amavuta meza no kwisiga kugira ngo umurukoba rumere neza, urukoba rumere neza, sintukure, singomba kwimonora canke guhindura urukoba. Uwo muntu arambwira ngo aya mavuta n'amavuta meza, ntiyakora uruhu rwawe ngo rutukure, ariko gusa yarakukora umubiri wawe urasa neza. Nkibaza ko kumbore ko ari umuntu agize ishopu cyangwa isoko arazi ibyo yambwira. Ayo mavuta ndayagura by'ukuri, narayisize nko mu ndwi imwe nari ntanguye kubona ko ndiko ndatangura guhinduka mu maso. Ntabwo intego yiwanje yari yo kwihindura. Maze umunsi umwe ndayisiga, hajya umuntu ava koga mwijoro, mpejeje ndisiga nja kwicara ahantu muri saro. Hanyuma umwana avuye muri chambre canke mu cyumba araza arambwira ngo ahagarara, aranyitazanuraho, arambwira ngo ma, kubera iki wewe usa nkuko uri light canke uraseruye, ariko jewe nisize amavuta sinsa nkuko kwiwawe? Ntabwo namwishuye, naribajije ko ndavuga ngo none umwana ambajije kino kintu harimo ikintu. Kumbure aya mavuta nkakomeza ndayisiga yazompindura, yangire uko ntarindi, yatume nsa uko ntarinsa. Bizoca bifata umwana mu bwenge bwiwe. Ubwenge bw'abana b'abantu buri mu mice ibiri, ubwenge bw'imbere n'ubwenge bw'inyuma. Ubwenge bw'imbere burashobora kubika ikintu ku bihe byinshi birenze wewe utokwiyumvira. Umwana ivyo abonesha amaso bimutuma muri kazoza, ari naco naciye nibaza ku mwana wanje. Ndavuga ngo ibi bintu ariko arambaza muri kazoza, ashobora kwibwira ngo hariho amavuta nabona mama yisiga, nanje ngomba kuyarondera hanyuma nse nkuko yasa. Uri kurumva? Rero muri ubwo buryo twebwe nk'abavyeyi dutegezwa kumenya, nimba ndiko ndakora ikintu ciza imbere y'amaso y'umwana wanje, agitwara gute? Nimba ndiko ndakora ikintu kibi, umwana wanje agitwara. Muri majorite canke mu bice byinshi by'abantu baba ku isi, uzosanga abana canke abantu bakuze kubera mu buto bwabo lifestyle canke uburyo babayeho byavuye ku bavyeyi.
ijambo ry'Imana mu Migani igice cya 6 ku murongo wa 22 haratubwira ngo toza umwana wawe indero nziza akiri muto, ngo niyamara kuba mukuru cyangwa niyasaza ntabwo azoyivamwo. None uno munsi nkuko muriko murabona ndi hano muri ino ndimo twateyemwo ibigori, duteramwo irengarenga, duteramwo imisoma. Ibyo byose umwana arashobora kwibona akavuga ngo nakuze mbona abavyeyi banje ubuzima bwabo bwari ubwo gutera, bwari ubwo kurima. Siyo ntibwari ubuzima bwo kwama bari muri gigiri za misi yose bagwana baciyanamwo bavugana amajambo. Uno munsi dutegezwa kumenya yuko kazoza k'abana b'iwacu kari mu maboko yacu twebwe abavyeyi. Ufata buri mu gatondo abana barabona ivyo umuvyeyi avyuka akora. Hano ubu n'ubusizi duteramwo imbogaboga. Rero nko muri kino gihe tuba turimwo egome turi mu bihe bikomeye, ariko ni ngombwa tumenye yuko kwirira ibyo uba wirimiye nabyo nyene birimo akamaro keza cyane cyane nkuko nakubwiye abana bacu nibyo baturabirako. Hanyuma abana bakuriye mu cyaro batandukanye rwose n'abana bakuriye mu muji, kubera yuko hano turiko turabona yuko abana bashobora gukora ivyo abana bo mu muji bakora bakoresheje ivu ryaremwe n'Umuremyi, kubera yuko hano hariho ibintu bita ngo sand castle canke igloo. Rero abana bo muri city rero baragenda kuri beach, bakagenda mu musenyi, bagafata utuntu tumeze nk'utu bakakora ibyo bita sand castle. Ariko hano je nk'umuvyeyi mfata umwanya wo kwicarana n'abana banje nkaberekeza, nkabereka uburyo bashobora kubaho batakoresheje ubuzima bwa bandia. Kubera ko twebwe tutokoresha ubwenge bw'iwacu tukikorera iby'iwacu, hano nariko ndereka abana yuko muri ibi bivu bashobora gukoramwo sand castle. Iyi hakwitwa sand castle igaca yitwa dust castle. So guys, this is how we make sand castle in a dust or in a soil. So you fill up the bucket and then you tip it out. Okay, let's close our eyes and only one person we open and say yay, it stood up. Close your eyes. Okay, rest the sun will tell us if the castle is standing. Okay, close your eyes. Close your eyes. Is it? Yeah. Now? It's good. Yeah, Mommy, you did it. Yay, Mommy, you did it. Thank you, guys. Now I'm gonna make an igloo. Okay? So the igloo goes like this. We put our feet in there. Okay. Wait, I'll show you how to do it. And then you place it. So kera twicarana n'abavyeyi bakaducira umugani, ariko uno munsi naho twicarana n'abana tubereka ibyo bashobora kwikorera muri bino bihugu twambukiyemwo. So urabona gashiramwo kuguru. Okay, do you guys want to pat it? Yeah. Okay, pat it. Whoa, he has a cool. I can't touch it. You can? Yeah. Well, try. Go, have a turn. Have a go. All right. Rero ubu naho ngiye gukuramo ukuguru. Iyi niyo bita igloo. Engaka abana barabikunda cyane, ibi babikora mu musenyi, ariko ndiko ndigisha abana
gukora ibi batarinze gukoresha umusenyi. Ubuzima tubayemwo abantu baba twebwe twakuze tubona yuko umwana akora igare canke intozenya canke ikinga tukavyita ngo ni ingorogojo, tukavyita ngo bakabikora mu biti, bakabikora mu biti. Ariko twebwe uno munsi muri bino bihugu twajemwo, buri kintu cyo cyose, amatoyizi y'abana canke ibikinisho by'abana usanga batuzanira tukabigura mu ishopu bikoze. Ntituzi ingene babikoze, ntituzi ingene babiterateranije, ariko umwana arinze aciterateraniriza aramenya ati nakoze iki, nakoresheje uburyo n'ubu, maze bikamutuma no mu ishure akora ivyo ashoboye gukora atakoresheje calculator. Twisunze ijambo ry'Imana muri Matayo igice ca 5 ku murongo Matayo 5 ku murongo wa 16 cyangwa duhere kuri 15 havuga ngo ntabawudomeka itara ngo baryubike kw'igisimbo, ariko barishira ku gitereko cyaryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Abe ari ku mucyo wanyu ubonesha imbere y'abantu ngo babone ibikorwa byanyu byiza, bahimbaze So wo mu ijuru. Natwe ibikorwa byacu dukora byiza bigaragarira amaso y'abana bacu, maze nabo bavyigireko, hanyuma mu gihe gikwiye babashe gukora n'ingeso nziza zihimbare Data wo mu ijuru. Hano ngomba gusaba abavyeyi ba kera, abakenyezi ba kera badukuriye. Twebwe turi abakenyezi canke turi abagore bakiri bato, niko Bibiliya itwita abagore bakiri bato. Dushora uko isi yahindutse nuko kera umuvyeyi akuze yigisha umwana, ariko noneho ubu amajambere ubu turi mu byo bita amajambere, ariko siko biri, sindabibona uko. Niyo aho umuvyeyi wa kera agerageza kwigisha umwana canke umugore muto nka twebwe, ariko je nkamubwira ngo ivyo vyari vya kera, ubu turi mu majambere, mwebwe ntavyo mwari muzi, ubu ni twebwe tubizi. Kubera kera ata Facebook yari iriho nihavuga ngo vyari vya kera, kubera kera ata WhatsApp yari iriho nihavuga ngo vyari vya kera, kubera kera ata Instagram yari iriho nihavuga ngo vyari vya kera. Ariko ntamenye yuko wewe kugira ngo avuke ujye muvyeyi wa kera niwe yamwivyaje, ari mu nzu atari kumwe n'abantu, aravuka umwana aje. Ariko twebwe uno munsi, ku munsi wa mbere utangura kumenya ko Imana yaguteye iteka ufise inda, niyo munsi wa mbere, niwo munsi utangura kubwira abo kwa muganga ko ufise inda. Mbega ukuntu isi yaduhindukiriyeko. Reka nsabe abo bavyeyi ba kera ico bakwiye kutugirira. Muri Tito igice ca 2 ku murongo wa 3 havuga ngo n'abatamakazi nyene ubabwire bagende nk'uko ibereye abera, batalementaniriza abandi, batanohogwa imitima na vino nyinshi, bigisha ivyiza, kugira ngo, urumva hano hantu ngo kugira ngo ku murongo wa 4 batoze abagore bakiri bato ubwenge bwo gukunda abagabo babo n'abana babo. Amen. Rero natwe dukwiye kumva inyigisho z'abarya batamakazi ba kera, ivyo batwigisha, kugira ngo tumenye ingene dukwiye kubaha abagabo bacu cyambere, n'ukuntu dukwiye gufata abana bacu tukabigisha indero nziza. Uno munsi aho uri wewe, icambere uhaye wifata gute ku mugabo, imbere y'umugabo wawe umwitwara ko gute? Ikino kivuze mu yindi nyigisho ku bakenyezi n'abagabo, ariko noneho reka ndagihereze ngaha kugira ngo uno munsi cari cyo abana, inyigisho ku bana
umuvyeyi uhaye gutoza indero umwana wawe. Abana banje mpaye ndabatoza indero ejo nejo bundi aba nibo bazoba pastori, aba nibo bazoba abaririmbyi, nibo bazoba abahanuzi, ariko ntabibigishije bazokura bari muri vya bindi byo mwibarabara. Ibyiza by'amasezerano yari hano ntaho bazoyabona. Nahawe kumenya nk'umuvyeyi wavyeyi ukavyara ukavyagiza ugaheka ukarera, kumenya yuko ubuzima bw'umwana buri mu maboko yawe, ukabwica Imana yo mwijuru izobikubaza. Ntiwibaze ngo uvugishije umwana muri bino bihugu turimwo ngo hamagara polisi. Reka yihamagare, ejo nejo bundi azomenya ati mama kumbe aho yahora ampanura yampanurira ibyiza, aho papa yahora ampanura yampanurira ibyiza. Ndashima papa wanje yaracumukuye aratwitwararika. Uno munsi papa yaduhanira amafuti yacu akatubwira ngo ntago mukwiye gukoreko. Abatubona bavuga ngo mbega abana bafashwe nabi, ariko ntabyo bari bazi. Uno munsi mpagaze ndiko ndashingira intahe Imana yo mwijuru na papa wanje, naho ntakimufise ubu, ariko ndazi yuko Imana yakoze igitangaza. Umutama bita Sylvie N impagaritse akambera papa, ndi uwo ndi uno munsi kubera gukubitwa nakubiswe, kubera yuko yampanuye akanyigisha akantoza indero nziza. Uno munsi ndayimushimira. Abantu bari bibaza ngo dufashwe nabi ntavyo bari bazi, ariko ndasaba ninginga wa muvyeyi we ntureke gutoza indero umwana wawe nziza kisa yohamagara polisi. Ukabireka ukamureka agafata inzira yigombeye, azogutetereza. Wowe nk'umuvyeyi ubwanwa bwawe buzofuka umunwa kandi uzoza kwibaza. Rero bigishoboka igiti ngo kigororwa kikiri gito. Impene imaze kwambuka ngo ntabwo uba ukishobora kuyigarura, ahubwo ugenda wabira nkayo. Nawe nk'umuvyeyi uzokwabira nk'iyo mpene bitagishoboka, uzokwabira inyuma y'umwana ati mwana we reka, nawe yamaze kukura, yamaze kuja kuri gym amasozi yabaye maniniya, azokubwira ngo ibyo ntabyo wigeze umbwira. Ino munsi impanuro yanje kuba kenyezi nkanje, nagomba twigishanye ingene dukwiye kwitwara no gufata abana bacu, tukagenda nk'uko bitabereye. Abana bacu turiko turabarera mu ngeso mbi, ariko ico nisabira nawe ndagusabira uri kurandaba nuko twobarerera mu ijambo ry'Imana, tugakora ivy'Imana igomba, kugira ngo imbuto tuberera kuba intangarugero kwacu kuri bo bitume nabo bavamwo ikintu c'akamaro canke kizima imbere y'abadukikije. N'Imana yo mwijuru ibahe umugisha kandi amina.